Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, tuza kugaruka ku mushinga amateka honorable Agathon Rwasa, igice kimyoboka cyo mu mugambwe seneri ndetse n'ibindi biriko birashikira abaseneri muri iyi minsi. Ni mu gihe mu myaka ibiri iheze gushika uyu munsi vyagiye biragaragara ko abasendede FDD ngo bashaka gukoma mu nkokora ibikorwa vy'umushinga amateka honorable Agathon Rwasa mu mugambwe seneri, aho vyanashitse uyu mugambwe akawakwa. Uyu mugambwe mu kuwakwa washikirijwe Nestor Girikushaka ndetse n'akandi karwi k'abashinga amateka kari kagizwe n'abashinga amateka 10 kugira ngo bambura Agathon Rwasa ico kibanza. Bamwe bakavuga ko ivyo bikorwa byari byashinzwe mu shikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itembere usange n'umutekano Martino Niteretse. Nkuko rero bivugwa n'abakurikirana hafi vya politike, inyuma y'ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi rikura Agathon Rwasa mu kibanza cyo gutwara umugambwe seneri hagashirwa ko Nestor Girikushaka, vyaragaragaye ko bamwe mu banywanyi bayoboka uruhande rwa Agathon Rwasa batanguye guhamwa n'imbonerakure ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. Murano makuru turaza kugaruka kubiriko birashikira cyane abanywanyi b'umugambwe seneri bayoboka Agathon Rwasa cyane mu ntara ya Ruyigi Nyabitsinda, aho ngo Shabani nimubona nkuko nawe tuza kumugaruka ko ariko ariha inkumbi mu kubanyuruza. Binavuga ko uyu Shabani nimubona ngo yoba afise icumba iwe apfungiramwo bamwe mu bo aba yafashe. Vyose turaza kubigaruka ko muterero biraza guhurira he na honorable Agathon Rwasa. Ivyo nivyo tugira tuze ubashikirize aho uri hose. Rero ndagwaye kaze murano makuru, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzikikanwe nadushikiriza, kandi usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'embezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe haheze iminsi hari amakuru avuga ko hari abanywanyi b'umugambwe seneri bariko baranyuruzwa mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabitsinda, aho tukavuga ko kwigenekerezo ya 20 Rusama uyu mwaka umunywanyi wa seneri akaba n'umufundi w'indimo wa komine Nyabitsinda yarafashwe mu gihe ari karataha avuye mu nama ku biro vya komine Nyabitsinda. Abamufashe bari bambaye impuzu z'igipolisi bari mu modoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yirabura ifise iyo bitabona, aho hari hafi isaha 9 z'umurango. Muti rero iyi modoka iriko irakoreshwa muri ubu bubisha yose ni yandi. Iyi ni modoka ya Shabani nimubona nkuko nawe tuza kumugaruka ko ndetse nico bacaramuhaye ubuhangange gushika afata abantu akabapfunga kandi atabarizwa mu nzego z'umutekano. Kuri uwo munsi nyene nkuko twabagajeje ko mu isazi 2 z'ijoro Remeji Gahunga asanzwe arongoye urwaruka rwa seneri muri komine Nyabitsinda nawe yarafatiye ku rugo rwiwe. We yafashwe n'abambaye impuzu z'igipolisi bari kumwe n'abambaye zisanzwe bari muri ya kamyonete nyene yari yajanye Ezekiel Ndayisenga ku murango. Abaryango ba Ezekiel Ndayisenga na Remeji Gahungu barabuza babo iyo bapfungiwe. Na Musana Anastasia Shake we yabishiye ko abo bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Mu misi yakurikiye uyu Shabani nimubona tugira tuze kugaruka ko mu kanya gato yi arongoye imbonerakure mu ntara za Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Iyi akaba ari intara nshasha ya Buhumuza yarakoresheje inama ku mutumba wa Ndago muri komine Nyabitsinda. Aratera ubwoba abaseneri, aravuga ko hari uwundi yitwa Bernard Nduwimana ategerezwa gufatwa. Uyu Bernard Nduwimana we akaba yari yamenye ayo makuru ahungira Igitega, ariko nawe yahavuye anyuruzwa ku igenekerezo ya 24 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024. Kamyonete Toyota Hilux double cabine yirabura ifise ibe bitabona yakoreshejwe mu kunyuruza Ezekiel Ndayisenga ndetse na Remeji Gahungu. Twavuye tumenya ko isanzwe ikoreshwa na Shabani nimubona, niyo mubona muri iyo video. Hasigaye ko Shabani nimubona avuga yapfungiye abo bantu. Uyu Shabani nimubona amaze imyaka myinshi yica anyuruza ahohotera abatavuga rumwe na CNDD-FDD atacamira. Uyu ngo yahora
abikorera mu ntara ya Muyinga yahora abikorera mu ntara ya Muyinga gusa none ubu yongewe intara zibiri zindi azokoreramwo ubwo bubisha. Muti rero uyu Shabani nimubona wewe ni muntu ki? Reka nawe tumugaruke ko benshi mumenye ko vyinshi. Uyu Shabani nimubona amaze imyaka myinshi avuga mu makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga iruhande y'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara, kandi Shabani nimubona ari no mu bajejwe intwaro kuko ni chef wa zone Cumba muri commune Muyinga. Uyu ni chef de zone arusha ububasha na buramatari w'intara. Ni mu gihe bivugwa ko nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinye Shabani nimubona i Muyinga kubera yishikira ku bakomeye mu gihugu. Reka izina ryo turitangurire mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Izina rya Shabani nimubona ryaragarutse rwose mu madosiye y'abanyurujwe mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza bagaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa yabikorana n'abagiye barazizwa iperereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku banywanyi ba seneri baba bavuye mu manama no mu makoraniro y'umugambwe wabo. Ni mugihe kandi muri ico kiringo ca gatatu Shabani nimubona ngo yakomeye cyane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yamwubahuka kubera batinya ko yoba yivuganira na Perezida Nkurunziza. Uyu kandi yamenyekanye cyane mu gihugu mwisekeza safisha ryakurikiye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Inshuro nyinshi cyane yaravuzwe mu bikorwa vyo guhiga indongozi za FNL ishami rya Agathon Rwasa. Uyu yaranditswe muri za raporo zitandukanye z'icoge zavuga ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga. Nimikana n'amasoko avuga ko Shabani nimubona iyo baragize uruhara mu ifatwa ry'aba FNL bafashwe n'igisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2006 baca baricwa batabwa mu ruvubo, ariko ico gihe ntiyari bwamenyekane cyane. Kuri Ntwaro Ndayishimiye rero muti Shabani nimubona ivyo vyifashe gute? Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi imbonerakure mu mwanya wa mbere zaratuje inguvu za Shabani nimubona zasa n'izigiye kugabanuka. Ibintu bikaba vyarahindutse cyane. Reverano Ndikuri yatowe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Aha rero no Shabani nimubona yaciye asubira kuba igihangange kidakorwa ko. Ndikuriyo yashitse ashira urwego rwiwe rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwego rukaba rucunze abanywanyi ba CNDD-FDD nkuko rucunze abo bita bakeba. Ubu n'aba-CNDD-FDD biravugwa yuko gushika kuri uyu munsi n'aba-CNDD-FDD ntibaryogora kubera batamenya uwuca aje kubarega. Shabani nimubona kandi akavuga ko ajejwe iperereza rya Reverano Ndikuri mu ntara ya Muyinga. Akavuga kandi nk'umwe mu ndongo zitwa ko arizo mwiragi rya Nkurunziza. Ni ukuvuga ko aba-CNDD-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko arabicira ico bita systeme. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 Shabani nimubona yaciye asubira kuvugwa mu vyo kunyuruza abantu. Mbere mu banyurujwe harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastor Joseph Sinzubwenge yakuwe mu Ruzo muri commune Giteranyi ndetse na Eustache Miburo yakuwe ku mugwa mukuru w'intara. Inyuma y'inyuruzwa rya Pastor Sinzubwenge Shabani nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva, ababwira ko uzosubira kuvuga ivya Joseph Sinzubwenge azoca afatwa akabisigura. Abaryango ba Eustache Miburo bayitwaye mu gipolisi. Mbere n'imita yo gufata imbonerakure zakekwa mwinyuzwa ryiwe rasoka. Iterabwoba rero nibwo ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikiriza amanza bashatse gutohoza ivyashikiriye Eustache Miburo. Muri Ntwarante uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 muri commune Gasorwe haranyujwe umunywanyi akomeye wa seneri yitwa Viateur Nzigo. Uyu Viateur Nzigo we yakuwe mu gitanda muhiraho yararwariye malaria. Yagiye abantu babona ico gikorwa naco nyene caravuzwemwo cyane. Uyu Shabani nimubona nta nkurikizi nimwe yabayeho naho abategetsi bose bo muri yo ntara babimenyeshejwe. Bamwe bati none ico cyanganga Shabani nimubona ninde? Ngo umubonye imbaga Shabani nimubona ntiwomuha ibintu avugwamwo. Ariko bimwe mu bimenyetso vyerekana ko adasanzwe n'ukagenda n'ivyuma vyo gutumatumana ko amakuru vya gisirikare. Chef de zone atunga ivyuma nk'ivyo gute? Abamaze kuja mu modoka yiwe nabo bavuga ko agenda n'inkoho mu modoka. Amatwa dusumira ngo buho yoba agiye ubuho nuko ari we
kuri ubu agaba imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza iwurikiyemwo intara zitatu zahahora Muyinga, Ruyigi ndetse na Cankuzo nkuko twabagejeje ko muri ano makuru. Ngivyo rero ivyo bita ikibikibisha kiriko kirashikira bamwe mu banywanyi ba seneri bigizwemo uruhara n'uyu Shabani nimubona muri iyi misi bari kunyuzwa cyane akaba ari abo mu ntara ya Ruyigi no muri komine Nyabitsinda, vyose bigizwemo uruhara n'imodoka igenderamwo Shabani nimubona rongo yimbonera kure muri iyo zone. Nimugiye kandi Muyinga hari nyuruzwa rya Macumi Gracie, kunyuruza abantu bakaburwa irengero vyimorogoje rwose uno mwaka. Mu mihingo yose y'u Burundi haguma havugwa abantu batwarwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri za kamyoneti Toyota Hilux double cabine z'ibiyo bitabona. Uko niko vyagendekeye rero n'uwitwa Macumi Gracie ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga mu ijoro ryo kuwa gatandatu uheze rishira ku munsi w'Imana. Uyu Macumi Gracie ni umugabo w'imyaka 50 avuka ku mutumba wa Kagugo muri komine Giteranyo mu ntara ya Muyinga. Ni mwene Kagera Andre ndetse na Buhonyori, arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 7. Macumi Gracie yaramaze igihe akokurutse mu gipolisi cy'u Burundi. Yari yinjiye mu gipolisi avuye muri CNDD ya Ronald Nyangoma. Ubu yakorera ishirahamwe ryo bakamabarabara Arabi, akararira ivyuma vyo shirahamwe ahimuyinga ku mugwa mukuru. Ako kazi yagakorana kandi n'uwundi bakaharara ari babiri. Muti rero inyuzwa ryiwe ryagenze riti naryo muraza kumva ko ririkorera ukuboko kurimwo ari ukwa Shabani nimubona. Mwijoro ryo kuwa gatandatu uheze rishira ku munsi w'Imana isa 8 y'ijoro, Macumi Gracie na mugenzi we baraho barareriye vya vyuma vya Arabi. Niho haza canke se Agence routière du Burundi, niho haza imodoka kamyoneti Toyota Hilux double cabine yera ifise ibi bitabona kandi ikiri nshasha. Avumwa polisi babiri uwundi ayisigaramwo. Baba polisi babiri nibwo basanga Gracie na mugenzi we baryamye bashika babatukagura ngo murashobora kuryama kandi bariko barabiba ivyuma. Ngo kuvyuka baja kuraba vya vyuma basanga nta kibazo kiriho. Abapolisi bati canga ku modoka tubereke ivyo twafashe bivye, ariko bayishikiriye basanga nta na kimwe cibwe. Abapolisi babategeka kurira. Mugenzi wa Gracie Macumi akuza ko ayiruka. Gracie we arafatwa yinjizwa imodoka ibiragiye kuvubwa nawe nta gakuru. Abaryango ba Macumi Gracie bazindukiye kukurondera uwabo mu bushe bw'igipolisi n'iperereza barabura uwabo. Barituye kandi abajejwe intwaro ati nta nyishu ihumuriza. Hari nibiba bivuga ko Macumi yoba atakiriho ariko nta cimezo cavyo na kimwe kiriho. Biragoye kumenya wanyuruje Gracie Macumi. Iyo ntara ya Muyinga hasanzwe hanyuruzwa abantu benshi bigakorwa cyane na Shabani nimubone n'ubundi arongoye imbonera kure yafatanije n'abatwara iperereza. Ni mu gihe muri kino gihe umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga ari uwitwa Wilson Nziyusabira, nawe nyene asanzwe atoroshe mu bijanye no kunyuruza abantu, ariko kugeza ubu nta cemeza woba yarakoze iryo bara naho uko vyokozwe. Ariko nyene iperereza ry'u Burundi rimaze iminsi rinyuruza abantu mu gihugu. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyende subscribe canke sabone ne butere wafyinda ko kandi usangiza no makuru bagenza aho baherereye. Umuhoza TV Mana iba hezagire.